nje kusaba Imana ngako inoze kuri katedrali, hanyuma rero tuhana n'uyu mwana w'abantu muri ngombwa nje kugufasha. Amanotera leta abo bantu bose uko bari kose barondera ahantu babashira bagerageza kubitwararika n'ugerageza kubibagiza ingorane barose, kandi nabo urabona nabo nta magara bakigira yuko twara ibintu bibabaza. Icyo nicyo nosaba leta ikabashira hamwe ikabaha ababafasha yuko n'abandi dufise abadufasha. Ikibazo cy'abageze mu zabukuru no munsi hariho abaturatuzwa mu mazu yabo, hariho abaturatuzwa mu matongo yabo, hariho n'abandi bafunzwe. Nk'abafunzwe uno munsi no kubwira abageze mu zabukuru bari mu mabohero atandukanye bangana n'141. Abo n'abarenze imyaka 65 y'amavuko. Imyaka iratuma umuntu ata inguvu zikagabanuka gose ku buryo atagishobora kugenda, ku buryo atacashobora kwikorera, ku buryo no kwiyoza cyangwa kwiyambika gahuzu bidakunda. Ivyo ubushikiranganje bwo gufatana mu nda buradufasha kubageze bari mu bigo, bagafasha iyo bagiye mu bitaro bakabarihira iyo miti. Mbese imyaka 122 navukiye mu Rubumba, umusozi Rubumba, intara ya Muramvya muri komini Kiganda. Muri iki kigo twarashikanywe, twabaniye mw'ibarabara ngo umaze kugufasha. Nari nje kusaba Imana ngako inoze kuri katedrali, hanyuma rero tuhana n'uyu mwana w'abantu muri ngombwa nje kugufasha. Kuko ngaha urashobora kubona utuntu tugiye tugitiriwe urahangayika abandi nabo ugasanga batunzwe n'Imana gusa, ntibagire ikibababaye, ntibagire ikigira gitewe. Ariko twebwe ubona umuntu yamye ngaha aguma turaba agira gute atuvugisha, urumva rero nta ngorane, twebwe nta ngorane, ariko abandi bariho bamerewe nabi cyane. Amanotera leta abo bantu bose uko bari kose barondera ahantu babashira bagerageza kubitwararika n'ugerageza kubibagiza ingorane barose, kandi nabo urabona nabo nta magara bakigira yuko twara ibintu bibabaza. Icyo nicyo nosaba leta ikabashira hamwe ikabaha ababafasha yuko n'abandi dufise abadufasha. Turakeneye amategeko ngenderwako agenga abageze mu zabukuru, amwe yacyaboneka ya migabo n'imigambi yo kubavuza, kubabungabunga, kubitwararika, kubagirira byose. Twagira tubonereho aka kanya ko gushimira iyi leta shasha, leta nkozi, leta mvyeyi, aho umukuru w'igihugu yarafashe ingingo yukongereza imyaka yo gukora iva ku 60 ikaja ku 65. Ariko rero tugasaba ngo iyo ngingo irabe bose bageze mu zabukuru, kuko twayibonye ifatiye kubagiye mu karuhuko, nukuvuga babandi bari bafise matricule muri leta canke mu mashirahamwe canke mu bikorera ivyabo. Aha rero tukavuga tuti babandi bibagirwa kandi aribo benshi bashobora gushika
ibice 90% bamwe bo mu mitumba ba ruguru batigeze baronka izo matrikire ko nabo bovuzwa ku buntu kanatsinda barakoreye igihugu muri byinshi muri byose na cyane cyane aya mabarabara tugira muri bo batanguye kuyaharura. Hari ikindi dusaba aba bantu bageze mu zabukuru bari mu ibarabara ni benshi, birateye isoni, abantu bakoreye imiryango bakakorera igihugu bari mu ibarabara, ko ababishoboye bose na cyane cyane leta ko bofasha boshigikira ibi bigo byitanze imbere mu gufasha abageze mu zabukuru.